ubwa mbere hoho mwibuke yuko iyi mvugo si ubwa mbere ikoreshejwe, ni imvugo amaleta y'igikenye, intwaro z'igikenye zama zakoresheje ziriko zivuga abazigwanya. Wanashaka si mu Burundi honyene izi mvugo zama zakoreshejwe, ariko nashaka nibutse yuko umugwi RED-Tabara umuntu aravye ivyo ukora n'ivyo umaze kwiyemeza ukayemanga ku mugaragaro, si umugwi w'iterabwoba. Urya mugwi urwanya leta yahisemo gukoresha iterabwoba mu kurongora igihugu. Rero ico umuntu yovuga muri make nuko Evariste Ndayishimiye yibuke yuko yari mu mugwi witwa CNDD-FDD mu bihumbi imbere yuko amasezerano yarushashirwa ku mukono. Uwo mugwi wakoresha inkoho, wakoresha irwanisho, kandi wari umugwi ukora amabi menshi cane. Ico gihe abatwara igihugu bari bawise umugwi w'iterabwoba. Mbere bamwe mu bari bawutwara baracirwa n'imanza zo gupfa. Evariste rero nawe yari mu uwo muhari. Uwo muhari uno musi ni urongora igihugu. Ntivyumvikana rero yuko koko Evariste namba yemera yuko iyo leta abayigwanya ibise bakoresha iterabwoba biba ari vyo, bisigura ko CNDD-FDD ari umugwi ukoresha iterabwoba. Ntivyumvikana ukuntu urongora igihugu no musi, kandi Evariste yari mu uwo mugwi. Uwo muteroriste rero, uwo muntu akoresha iterabwoba yorongora igihugu cacu gute? Kubwanje rero sinibaza yuko imigwi igwanya intwaro z'igikenye iba ari imigwi iterabwoba. Ahubwo nukuraba neza ko iyi mvugo nkuko muhejeje kubivuga atari imvugo yotuma mbere abarundi bashavura cane, kuko bijya RED-Tabara iriko irakora mu kugwanya leta yahisemo gukoresha iterabwoba mu kurongora igihugu. Abarundi benshi barabishigikiye. Irya ntwaro bagiye bayigwanya bose bakoresheje imvugo ya politike, twese tuyigwanya tudakoresheje ibigwanisho. Burya ntiwibaze ngo abayikoresha ibigwanisho twobatera ibuye, kuko bagwanya intwaro yagararije abarundi, yatugararije, yanse ko twumvikana biciye mu mvugo ya politike. Rero Evariste niyibuke, ahubwo nashaka ndamwibutse kuko hari umuhisi Tutu aherutse kwitaba Imana hirya y'ejo, yavuze ati ushaka amahoro ntuganira nabo mukundana, uganira nabo mwankana. Ho kwita abamugwanya abantu bakoresha iterabwoba n'abegere bayage barondera amahoro arama mu gihugu. Ahandi ho hagumya azana iyo mvugo arazi ko atahishika, kandi arazi yuko iyo mvugo itabuza abamugwanya kuguma bamugwanya. Iyi mvugo irashaje kuko imaze igihe kinini iriko irakoreshwa n'amaleta atandukanye. Babikora kugira ngo abantu ico twokwita communauté internationale, ibihugu vya rutura vyose vyo kw'isi n'ibindi bihugu vyose bice bija inyuma y'iyo leta ivuga ko iriko igwanya iterabwoba, bayishigikire. Ahubwo iyo leta yitwe ko ari iriko irahohoterwa, kandi ari ikirahohotera abanyagihugu vy'ukuri. Rero ni imvugo tumenyereye, ariko turamaze kubona neza yuko nta muti mwene iyi mvugo izana. Si imvugo ituma abo bagwanya iyo leta bahagarika, canke si imvugo ituma amahoro aboneka, ahubwo ni imvugo iza gusongera isibe igatuma ibintu biyangara. Nico gituma iyi mvugo Evariste tuyoyihagarika, akumva iyo mpanuro y'umuhisi Tutu, aganire nabo yita abansi, aho kuza abegeza inyuma, kuko abegeje inyuma bazorondera ingufu nyinshi zo kumugwanya. Arabizi sivyo umuntu yomubwira kuko yarabibayemo.